amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi mukuzo kino kiganiro amahoro iwacu. Uri kumwe na Desmond Akiza hamwe n'umutumire wacu turi kumwe hano. Ndabaramukije. Murashobora kwidondora ariko ratwumviriza. Yego cyane, jewe nitwa Remy Habyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Lueur d'Espoir, ikigo cy'ibyizigiro, nkabanda mukije n'aba ariko baradukurikirana. Urakoze cyane. N'uwo mutumire turi kumwe Remy, kandi subwa mbere aza mu kiganiro cacu nugira ngo twonge twiyumvire ku byo tsimbataza amahoro, haba ubwa mbere mu miryango, haba mu kibano tuba turimwo, haba mu ishengo dusengeramwo, haba mu gihugu tubamwo. Aho hose harakenerwa amahoro, harakenerwa ko umuntu yumva yisanze. Nuro turi kumwe uno munsi tuganire kwijambo ryerekeye guciranira imanza. Iri jambo rikora ku bice byose washaka by'umuntu cyangwa by'igihugu n'ahakorera hose, ariko kandi reka tuvyumvire ku gatoya twumve ico zakona bamwo nk'abantu b'Imana, nk'abari mu gihugu c'u Burundi. Mutumire wacu kazugira kandi umve wisanze. Twagomba rero tuganire kuri ijambo giso guciranira imanza. Wewe nk'ijambo ryumvise wocu kubwira ngo iki ariko ratwumviriza. Murakoze cyane. Iri jambo guciranira imanza ni ijambo kumbure mbere washaka kubemera Yesu Kristo yaranarivuze ko, kandi arishimikije ko cyane, kuko wewe yagira ati ntimuciranira imanza, ntimucira imanza abandi kugira namwe mutazotsindwa. Yari kwarasaba ati uravye neza arabandanya akagira ati kenshi buryo ugucira urubanza uwundi yagereranije kwa afisa akantu gato cyane mu jisho giwe ariko aracira urubanza, mugabo we afise ico mu Kirundi bise ngo inkingi, sinzi ko yo kwigwa mu jisho, mugabo kwari ukuvuga ikintu kinini ya gose. Ariko kandi ico kirakomeye gose, kubera guca urubanza burya ni ikintu
ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe inshuti mugenzi mukunzi wa kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manirakiza ndayigutunganiriza. Uno musi tubashikiriza ikiganiro twagiranye n'umutumire Ngendakuriyo Ephraim, aho twariko twishura ku bibazo ugwaruka rukunda kubaza kuvyerekeye inkundo hamwe na bimwe bita copinage. Nkuko nababwiye turi kumwe na Ngendakuriyo Ephraim, niwe mutumire wacu uno musi akaba agomba kutuganirira. Mujana Ephraim ndakuramukije nanje. Kanze muri no studio ya Transworld Radio. Muri kino kiganiro nkuko maze kuvyumva hariho ugwaruka rwinshi rwatwandikiye, mu byo rwatwandikiye rwahere ku bintu bita urukundo. Ati mbega gukunda umuntu dusangiye igitsina ni icyaha? Uwo muntu nkawe we nk'umutumire wacu no munsi wamubwira ngo iki? Je nibaza ko gukunda umuntu mudasangiye igitsina atari icyaha, ariko kandi bivana n'urukundo, imvo n'imvano y'ugo rukundo canke n'ico ugo rukundo rufatiyeko. Mu rurimi rwacu rw'ikirundi iyo tuvuze urukundo tubivuga mu ijambo rimwe, nubwo usanga urukundo rufise urugero rugenda rugera ko bivanye n'abantu bakundana hagati yabo. Muga mu zindi ndimi zimwe ugerageje gusoma cyangwa kurondera gutahura, usanga uko bakoresheje urugero rw'urukundo kanaka bafise ijambo bakoresha. Iyo bavuze urundi rugero rw'urukundo kanaka bafise ijambo bakoresha. Nko mu Kigiriki iyo bavuze storge canke ngerageje gushira mu Kirundi urukundo rufatira kugishika, n'urukundo rwo hagati y'umuvyeyi n'abana. Ingene umuvyeyi akunda abana n'ingene abana bakunda umuvyeyi. Ubwo rukundo usanga ari urukundo rusanzwe canke tendresse parentale ku bana canke igishika umuvyeyi agirira abana biwe. Iyo bavuze ubwo rukundo hagati y'umuvyeyi n'abana, kandi umuvyeyi akunda abana biwe singomwe ngo babe basangiye igitsina, kandi abakunzi abo badasangiye igitsina. Urumva rero gukunda umuntu mudasangiye igitsina si icyaha, kuko umuvyeyi akunze umukobwa wiwe agakunda umuhungu wiwe, arafise igituma mukunda, n'uwiwe niwe yamuvyaye na karakiwe. Urumva rero abakunze abantu badasangiye igitsina. Ariko kandi hari niyo bavuze urukundo rw'ubugenzi, abantu babiri batavukana, atari umuvyeyi canke atari umwana, barafise irindi jambo bakoresha bagita filia, risigura ubugenzi. Kumbure bafise ico bahuriyeko mu buzima bwabo bwa misi yose bagaca bakundana. Iryo jambo ry'Ikigiriki rifasha cyane kugira dusigure urukundo. Iryo jambo kandi risigura urukundo umuntu afitiye abagenzi pfamfe bamwe bo ku mutima, ruba ahantu hari umwidegemvyo n'amahoro, aho imigenderanire ibaho atamusunikana. Filia canke urukundo rw'abagenzi ni ubwoko bw'urukundo ruva ku bagenzi baba hagati y'abantu babiri basangiye inyungu zimwe, rufatanya abasangirira hamwe, atari ibintu biboneka gusa, ariko nibitaboneka nko kuvuga ibintu byo mu mutima canke iyo biyumvira bimwe, basangiye inyifato zimwe. Aho abakundana urukundo rw'umubiri barabana mu maso, bobo baraba hamwe, nukuvuga ngo baraba batumbereye hamwe, kandi urwo rukundo rw'abagenzi ntirutinya kwakira abandi. Mwari babiri muranezerwa yuko hoza uwundi, nimba ari cimviyo muhuriyeko, nimba ari ibyo mukora mushaka ko abandi bazamwo, murose uwundi munywanyi muraryoherwa kugira ngo aze muje hamwe musangira imbono iyo mutera muja, kubera mwakundanye kumbure muhuje ivyiyumviro. Nk'abakinyi b'umupira canke abadandaza canke abantu bafise ishirahamwe canke abanyamugambwe, iyo babonye uwundi munywanyi aje basangiye iciyumviro baranezerwa no kuza. Ariko biratandukanye n'urukundo bita eros, rufatiye ku gitsina canke urukundo hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo n'urukundo rufatiye ku gitsina, nukuvuga ni hagati y'abantu babiri, umwe araba mu maso wundi, ntibaraba hamwe batumberanye bafatanye uruhande ku ruhande. Nukuvuga ngo ni hagati yabo babiri, haje uwundi akajamwo hagati ntasubira kubona mugenzi we, aho hacaba no gupfuha, kuko ni hagati y'abantu babiri nta bandi. Ubwo n'urukundo bita eros rufatiye ku gitsina canke kububakanya hagati, novuga nk'urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Ubwo nigo rukundo twita eros. Aho haje uwundi ntibikunda,
kuko ni rw'abantu babiri gusa. Hakaba n'urundi rukundo rero bita agape, urukundo rw'ingabire. Ni ukuvuga ubwo ni rugira nk'inshuro zigira kane, tuvuye kuri storge tukaja kuri filia tukaja kuri eros, ubugira kane tugiye kuri agape, ni ingabire. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana kuri twebwe nirwo rukundo rw'ingabire. Ni ukuvuga ko ataco Imana ibuze, mugabo iradukunda twese, waba mubi, waba mwiza, waba umusuma, waba umuki, Imana iragukunda kubera ntaco ruva kugo rukundo, n'urukundo inconditionnel, ntaco rufatiyeko, ni ingabire, ruratanga. Imana rero idukunda twese urukundo ataco rufatiyeko. Ntigukunda kubera uyigororokeye, ntigukunda kubera wayifashije ukayiha ikintu ugatanga amashikanwa menshi kumbure, ntigukunda kubera ukora muri Transworld Radio. Iragukunda kubera yarakuremye. Ni ingabire, n'urukundo rw'ingabire, gwerekana urukundo rw'ingabire ku muntu kanaka. Kwerekana urukundo rw'ingabire ku muntu kanaka no guhitamwo kutazokwihora na rimwe nk'akarorero uwo muntu, canke ngo ureke umururazi uko umwankuze muri we n'igihe yo gutuka, n'igihe yo kubeshera, n'igihe yo gira umva uhisemwo kumukunda. Kandi n'urukundo umwana w'umuntu rugoye ko yokunda umuntu. Kenshi nubwo wowe ukunda umugenzi, iyo aguhemukiye urafise akantu kaza kuko umugirira ishari canke inzigo canke muga y'Imana yicumuye ko irababara, mugabo yamishaka imisi yose kugukunda ko woba uwayo ibihe byose. Novuga mu yandi majambo, ni nk'umuntu mudakundana wategerezwa kumukunda, mugabo kubera kenshi agape abantu rutugora ntibikunda. Urukundo rw'ingabire ni ikimenyetso kirengeye byose mwisuzumwa ry'urukundo rw'ukuri. Urukundo rw'ingabire ni urukundo rw'ubutatu mu bisanzwe. Yesu yasenze ati, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye nkabakunda nk'uko wankunze. Uwitwa Joan Carlos Over yavuze ati, nk'uko data akunda umwana, nk'uko umwana akunda data, nk'uko mpwemu yera akunda umwana, nk'uko mpwemu akunda data, nk'uko data akunda mpwemu yera, nk'uko umwana akunda mpwemu yera. Mbega muriyumvira urwo rukundo? Ni urukundo rudashira, rugororotse, kuko rushize amazinda yuko hatazokwigera haba ukutumvikana. Mwisezerano rya kera data yarakoze ibitangaza bihambaye, yarazuye abapfuye, akiza abapfuye. Hanyuma umwana wiwe ari we Yesu Kristo acaraza, yakoze ibikorwa bimwe na se, ariko se ntiyigeze amusharika. Se yaranezererwa, hanyuma umwana yaraje arakora, umwana aragenda, mpwemu yera nawe araza, nawe arazura abapfuye kandi arakiza abagwaye. Nta mishamirano yigeze ihaba kubera urwo rukundo ruri hagati y'abo bantu. Mugabo urukundo ruri hagati y'umugore n'umugabo, uwundi mugabo aje kwivangamo cyangwa uwundi mugore aje kwivangamo, imishamirano icitangura. Rero ni kuraba neza, mbega gukunda umuntu mudasangiye igitsina ni icaha nk'uko uwo yabajije? Navuze mu ntango ko atari icaha, mugabo navuze nti kandi no kuraba imvo n'imvano n'intumbero uwo muntu afise mu gukunda uwo muntu. Mbega mukunda baravukana, amukunda barasangiye ubwoko, amukunda barasangiye vision cyangwa basangiye igikorwa, amukunda kubera iki? Afise intumbero iyi, ashaka canke baze baryamane basambane, bivana n'ibiri hagati. Nivyo bibazo dukunda kuronka mu gwaruka aho tugenda tugirisha ibikorane, kuko kenshi araza kugira ngo nakango turakundana, kenshi ugasanga ubukete bandikiranira ntibakundana kugira ngo aze amufashe kwiga cyane hamazobe umuntu akomeye mu gihugu. Kenshi usanga mwandikanira ngo ndagukunda, ngo ariko we nawe ntunyereka ko nkunda. Ashaka ikindi kintu yomwereka ngo kigaragaze ko amukunda. Ubwo rukundo rurafise ikindi kintu rugamije. Kenshi nivyo bibazo bakunda kutubaza. Ego murakoze cyane. Murumva yuko ariko atwumviriza amaze gucira ku mayange ubwoko bw'inkundo uko ari zine, ubw'umuvyeyi n'umwana, ubw'abantu basangiye ibikorwa, ubw'abantu bobana bakubakana, n'ubw'Imana ikunda abantu. Ubu rero yaciye ati mu by'ukuri hariho abava muri groupe biblique hanaka baza kutwira ati ivyo bintu ni mubireke. Ubwo ntaco yiciza uwo muntu, yarinze ashika aho haruje nacemvuga nivyo byose. Nagize amakenga kuri urwo rukundo uwo muntu yanyandikiye ambaza, wowe nta makenga wogira? Ico kibazo yakubajije natwe bahora bakitubaza. Kenshi bikunda kuba mu mashuri canke bikaba hagati n'abatiga, cyane cyane abakiri bato, kuko hari imyaka baba bagezemo kandi hari ibihe byabo uko biba bigeze, ko Imana yaturemye, Imana yaturemanye urukundo muri twebwe, kandi izo nkundo zitandukanye nkuko twazibonye abagira iki bagerageza kuzitandukanya. Izi nkundo zose twavuze ziba mu muntu, no gukunda uwo mudasangiye igitsina biba mu muntu.
ikiba gikwiye niki nuko mbega mu ishengero twarigishijwe canke turigishwa ingene twifata hagati y'umuhungu n'umukobwa iyo bakundana, iyo ari abagenzi, kuko navyo birashoboka kandi dukwiye kuba abagenzi. Mugabo ubu bugenzi bwacu bukwiye kutadukoresha icaha. Ibikunda kuba rero mu mashure canke mu bakiri bato naho batize nuko iyo bakundanye usanga ibikunda gushika bagenda aho bifuza kuryamana kandi bataragira ubukwe. Akavuga ati niyo yomuguriye kado, nimba ari umuhungu akagurira igitambara umukobwa, ejo akamugurira igitenge, aca mwandikira amubwira ngo je ndagukunda, ngo ariko wowe ntiwigera unyereka ko nkunda. Keshi nkunze kubabaza nti mbega iyo akwandikiye gutyo abashaka ko nawe womugurira umusentiri canke ukamugurira ipantaro. Keshi si ivyo abashaka ngo baryamane. Urumva yuko rwa rukundo ntiruba rukibaye urukundo rusanzwe, ruba rubaye eros, rwa rundi rwo hagati y'abubakanye. Ora abo bantu ntibarubakana. Rero nico gituma yakubajije ico kibazo, kandi ntamukunze nkuko nyina akunda umukobwa wiwe canke nkuko papa akunda umukobwa wiwe, mugabo mukunze afise intumbero. Kenshi rero uko ibintu vyagiye biraba akahise canke ibindi nuko iyo bataravye neza, kenshi aba bantu ibiza kubahuza biza gusanga bibataye mu cacu ubusambanyi. Ariko bidasigura yuko abantu badakwiye kuba ari abagenzi canke bakundana. Mu vyambajije icyacabwa ati umuntu ngo yakundane n'umuntu ngo bari umugore wiwe, ati mbega umuntu ashaka kuba umugore w'umuntu batararyama canke ngo babahezagire. Mugabo je naza yuko kumbure yagombye kubakebura kugira ngo ntihave bashika ku bintu birebire. Mbega uwo muntu yarinze ababagira gutyo, ubwo sinzi wo mbwira ngo iki. Gukundana hagati y'abantu, kuba abagenzi basanzwe ni ibintu bisanzwe. Ntabwo umuhungu akundanye n'umukobwa baca baba umugabo n'umugore, aho ho ntawe usubira kuvugana n'uwo badasangiye igitsina. Mugabo kubaho nk'abagenzi, kubaho nk'abana b'Imana, kubaho nka mushiki w'umuntu na musaza wiwe, kubaho abantu basangiye akazi, basangiye business canke basangiye ibikorwa, birashoboka. Kuba abantu basangiye biro n'abagenzi, kuba abantu bari mu ishuri basangiye ishuri, kuba abantu basangiye igikorwa c'Imana kanaka bakora n'abagenzi, kuba umuhungu n'umukobwa canke kuba umugabo n'umugore ari abagenzi ntibisigura ko ari umugabo wiwe. Ikibi nuko urwo rukundo rwabo ngo bajana mu gukora ivyaha. Twari kumena ngenda kuri Efrem. Ufite ikibazo cyo bunganira, urashobora gutelefona mu mwanya w'amasaha y'akazi ku nimero 22 24 26 57 cyangwa ugakoresha telefone ngendanwa nimero ni 71 204 197 cyangwa ugakoresha 69 499 619. Rondas man rakiza ndagutunganiriza, ndagusezeye ndakwifuriza ijoro ryiza naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka k'amakete 1140 Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.
amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu. Ndaguhaye mwiriwe inshuti mugenzi mukuzo kino kiganiro amahoro iwacu. Uri kumwe na Desmond Akiza hamwe n'umutumire wacu turi kumwe hano ndabaramukije. Ndabaramukije. Murashobora kwidondora ariko uratwumviriza. Yego cyane, jewe nitwa Remy Habyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Lueur d'Espoir, ikigo cy'ibyizigiro, nkabanda mukije n'aba ariko baradukurikirana. Urakoze cyane. N'uwo mutumire turi kumwe Remy, kandi subwa mbere aza mu kiganiro cacu nugira ngo twonge twiyumvire ku byo tsimbataza amahoro, haba ubwa mbere mu miryango, haba mu kibano tuba turimwo, haba mu ishengo dusengeramwo, haba mu gihugu tubamwo, aho hose harakenerwa amahoro, harakenerwa ko umuntu yumva yisanze. Nuro turi kumwe uno munsi tuganire kwijambo ryerekeye guciranira imanza. Iri jambo rikora ku bice byose washaka by'umuntu cyangwa by'igihugu n'ahakorera hose, ariko kandi reka tuvyumvire ku gatoya twumve ico zakona bamwo nk'abantu b'Imana, nk'abari mu gihugu c'u Burundi. Mutumire wacu kazugira kandi umve wisanze, twagomba rero tuganire kuri ijambo giso guciranira imanza. Wewe nk'ijambo ryumvise wocu kubwira ngo iki ariko ratwumviriza. Murakoze cyane. Iri jambo guciranira imanza ni jambo kumbure mbere washaka kubemera Yesu Kristo yaranarivuze ko kandi arishimikije ko cyane, kuko wewe yagira ati ntimuciranira imanza, ntimucira imanza abandi kugira namwe mutazotsindwa. Yari kwarasaba ati ho uravye neza arabandanya akagira ati kenshi buryo ugucira urubanza uwundi yagereranije kwa afisa akantu gato cyane mu jisho giwe ariko aracira urubanza, mugabo we afise ico mu Kirundi bise ngo inkingi, sinzi ko yo kwigwa mu jisho, mugabo kwari ukuvuga ikintu kinini ya gose. Ariko kandi ico kirakomeye gose kubera guca urubanza burya ni ikintu atari ciza. Mugabo kandi ko kubera ububi bw'umuntu, kamere y'umuntu igomba cyane kwiruka ku kibi kurusha kuciza. Uco usanga rero bw'ivyo vyoroshe guca urubanza kurusha ibindi byose. Ico rero kiranagoye gose kuko ni ikintu kigize ubuzima bwose. Ingingo dufata dutegereza kubanza gufata ingingo, mu ngingo ufata nuko uciye urubanza. Uguciye rero guca urubanza no kuvuga hariho utsindishije, hari n'uhaye ukuri. Ikibazo rero aho bigoreye washaka sinabibi kuko ivyo nivyo bigize ubuzima, umuntu ategereza gufata ingingo. Aho bigoreye rero bitereye ubwoba nuko mu guca urubanza kenshi hari ubwo bwoba bwuko kenshi duca imanza turavye ivyo tubona imbere yacu, tutibajije kubiri nyuma y'ivyo tubona, tutazi ibiri nyuma bitumye uwo muntu avuga gutyo, bitumye uwo muntu akora gutyo, bitumye uwo muntu yigenjeje uko yigenza. Akarorero gatoya notanga ni ikicuko abakristo benshi, kandi si abakristo gusa n'abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana kenshi, bazi yuko Petero umwe muri ziriya ntumwa 12 za Yesu ari umuntu w'ikigaba, umuntu yitanganiza mu makosa, umuntu avuga nabi, mbere acana bisozera nabi yihakanye umwami wiwe gatatu gose. Hanyuma rero ugaca usanga abantu baciye bafata ibintu bibi gusa Petero yakoze, ntibabigereranye n'ibintu byiza Petero yakoze. Dufashe ku karorero ka Petero rero ni ikintu ciza gose, mugabo kandi kitwereka yuko tuba twihenda cyane. Petero yari umwe muri 12 bakuriki bari intumwa za Yesu Kristo. Mugabo kandi ugiye nkajya mu rusengero ukabaza abantu ati mbarira amazina y'abigishwa 12 ba Yesu,
ni bake cyane bo bagutondekera bakabatora kuko hariho bamwe tuzi amazina yabo gusa usomye aho bakabarira ngo Yesu atora abigishwa biwe bagaca batanga amazina udasubira kumenya ngo uwo muntu mbega hari ico yishuye igihe Yesu yabaza ibibazo mbega hari ico yakoze mu bintu Yesu yaba batumye gukora cerekana yuko bagize ati igikorwa gikomeye cakozwe n'uyu hari habaca bazimangana utigera usubira kumenya inkuru zabo mugabo kandi bari intumwa za Yesu ariko Petero rero naho tubona umenga yari umunyantege nke kuko yavuga kenshi agatanga inyishu zitarizo kuko ari aho yishura Yesu nawe nyine ntamworohereza acamwera ngo mvi nyuma Satani ubona aho kubera ati ewe Petero wishuye nabi agacamwera ngo mvi nyuma Satani nukuvuga yabamwereza ati ibyo si wewe bivuze ni Satani ariko arakuvugira muri wewe ivyo birumvikana yuko Petero yari umuntu w'umunyantege nke ashobora ku mugabo dufashe ngo dutondeke ibintu vyiza biboneka yuko Petero yakoze usanga ari byinshi gose cyane gose turabona Petero nahajya tubona yihakanye Yesu Kristo agiye kubambwa hajya ugiye kuraba none ukibaza akarorero abandi barihe abandi bigishwa barihe uravye neza ukiga ukaraba nko mu gitabo ca Luka ni wasa nk'uwandika nk'utanga uko vyari ko biragenda gose avuga yuko bakiri hariya mwitongo baje gufata Yesu bose baciye bahunga ariko ikintu gikomeye jewe nibaza ko yaba twigisha neza tugira tuti turabukuraho kuri tuba dushimira Petero ca mbere nuko Petero ivyo yavuga yarabishitse hajya Yesu Kristo yaba bari ati burya Satani yabasavye ngo abagerageze ariko wewe nagusengeye niwa marakurama uraremesha bagenzi bawe ubwo bwari ubuhanuzi bwa Yesu abariye Petero kandi bwaciye bushika nk'amasaha ngaha heze mugabo ariko arabimubarira Petero yavuze ikintu gikomeye cyane agira ati twumvikane jewe nditeguye gupfana nawe niba rugupfa nditeguye kujana nawe mwibohero mbere no gupfa nditeguye gupfa aho rero uravye ivyo mu mwanya ukurikira yarabikurikirishikije Petero kuko cambere abantu kenshi tutabona iyo turiko turasoma Bibiliya ni kwibaza ngo mbega bigishwa ba Yesu biyumvira iki muri ico gihe bari abantu bazi yuko bizeye umuntu akomeye gose umwana w'Imana kandi ivyo navyo ni Petero wenyene yabivuze ca gihe Yesu abaza ati mbega mwumva bavuga ngo iki none mweho mu nyitande bakiri ko baribaza abandi mbere barahoze bikumbure biyumvira bahoze mugabo mu gutanga inyishu niwe yatevye aravuga ati we turazi kuri umwana w'Imana hanyuma naho nyene Yesu aramwana ati si we ubivuze kuko yarumva ko ari uguhishurirwa ko mbure kuvuye mu ijuru Petero rero bashitse aho baza kumufata bari bazi bati Yesu bagerageje kumufata kenshi ntibigeze babishobora no kuvuga ko none umunsi naho baza bashobora kunanirwa benshi abahinga mbere baranabivuga bati burya Yuda yarakunda Yesu gose nawe nyene gusa nuko kumbure icambere hariho ubuhanuzi bwategerezwa gushika hariho umwe yategerezwa kumugura yagize bakwera ibi niba twogiti bako yuko ubwo bwashitse kuri we ica kabiri yari afise intege nke zo gukunda amafaranga mugabo